Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo yaba abagendesha ivyuma vyo kwiyunguruza canke abagenda n'amaguru bavuga ko itegeko ry'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ryo kuwa kane za kuno kwezi kwa Nzero rishinga aho abapolisi barabira ku imodoka n'abazigendesha batariko barenga amategeko ritariko rirakurikizwa muri iyo ntara. Isoko ryacu rivuga ko abapolisi bataguma hamwe. Ntara ya Kirundo isepo de controle imwe nayo iri gusonera yavuga ko tuja abantu bita inyarunazi abarija mu Rwanda n'irija gusoni n'Ibwambarantu. Rero ikintu cyatangaza kuvuga ko polisi ngaha mu Kirundo nta na rimwe yashika mu ngiro abapolisi baguma biro. Uyu munyagihugu wo mu ntara ya Kirundo aratubwira ibice abo bapolisi baba barimwo. Nk'umukinzi nabwira ko abantu bakorera aho bita kw'isentare kwa Tasiyana ku Rurata kuri BCD no kubarajya bugabira aho bita ku Murambo n'ibirindiro biguma biyerera. Rero hari usanga utubasanga kw'isoko ugasanga kurya ku ntega baguma biruka bafise n'imoto. Abagendesha ivyuma vyo kwiyunguruza n'abanyagihugu muri rusangi basaba ko bajejwe igipolisi bosubiza ku murongo abo bapolisi iryo tegeko naryo rikaja mu ngiro. Ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwari bwamenyesheje ko ivyo bibanza bigabanijwe kugira ubusuma no gutukisha igipolisi bikorwa na bamwe mu bapolisi bihagarare, buca busaba ko iyo ngingo icitangura gushirwa mu ngiro.